ngomba kwigisha ijambo rivuga ku kuguma mu kibanza kimwe. Hallelujah. Kuguma staying in one place. Hallelujah. Kubera yuko kenshi cyane turigisha ko hageze yuko twegegwa imbere. Ubutumwa bwinshi twigishwa buratubwira harageze ko wegegwa imbere. Ariko iyo hatabayeho uyo mwanya wo kwicara mu kibanza kimwe, hari aho utamenya iyo wegegwa imbere uja. Imana ishimwe cyane. Amajambo akomeye Paul avuga ngo ndiruka sinkutazi yaja, mugabo simenye yonja kubera mpagurutse ngenda. Menye yonja kuko maze umwanya munini nicaye ndindiriye kumenya iyonja. Birateye ubwoba iyo duhagurutse nk'urunganwe rugomba kugenda rufise inyota iri sincere, rufise inyota yo kwegegwa imbere mu buryo bwiza, mu buryo bw'umuco, ariko batazi iyo baja. Birateye ubwoba igihe twicaye ahantu twumva umenga abantu bose bariko baragenda, tukumva umenga natwe harageze ko tugenda, kumbure twebwe cyari igihe cyo kuguma muri ico kibanza mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. So hariho the grace, hariho ubuntu budufasha kuguma mu kibanza kimwe. Hallelujah. Hari gituma Imana yifuza yuko umara umwanya ahantu kanaka. Glory to God. Ibi nivyo ngomba kwigisha mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo hageze ko Imana ikubwira ko wimuka ni vyiza, muga hataragera Imana itarabikubwira igituma kigumye ngaho. Icambere, Imana iri kwiragushingura. Ica kabiri, Imana iragomba kukumenyesha neza iyo ugomba kuja. Hallelujah. Kugira ngo ntuyerere, mu izina rya Yesu Kristo. Umbwire mugenzi wawe uti ntuzoyerera mu vya buno buzima mu izina rya Yesu. Kuyerera muravyumva, no kugenda atantumbero ihari. Baravuga ngo ndakubitana ibipfunsi ariko sinkuhusha, ndaza aho ndiko ndakubita, ndaza aho ndiko ndagenda, ndazi kuririmba aho bizonshikana, ndazi kuvuga ubutumwa aho bizonshikana, ndazi kudandaza aho bizonshikana. Ntegerezwa kugenda nk'umuntu azi iyo ariko araca. Ntegerezwa kugenda nk'umuntu amaze umwanya ahantu kanaka. Glory to God. Hallelujah. Kurindira kuguma mu kibanza kimwe, hari aho umenga bisa n'ibijyana, ariko kandi ivyo nivyo Imana ikoresha kugira ngo ikwigishe guca bugufi, ikwigishe kwihangana. Glory to God. Patience. Hari abantu bibaza ko bacerewe ariko batacerewe. Hari abantu bibaza yuko kubera babona abandi bantu bose bariko baragenda, ibindi bintu byose bariko baragenda nabi, abo biganye bariko ikintu cyose gisa n'ikiriko kiramusiga, aca hava yibaza yuko ashobora kuba yaracerewe. Birashoboka, muga kandi biranashoboka ko utacerewe, ari umwanya wawe wo kurindira. Hallelujah. Hariho akantu nabonye numva nifuza kugafashishamwo umuntu kanaka kugira ngo atahure yuko igihe Imana ikubwiye kurindira kuguma mu kibanza kimwe, hari ikiri kwirakora. Igihe wihuse kugenda, hari ico kurindira vyari kuguha, kugenda bitazoguha. Hari igihe bisaba kugaruka hahandi nyene. Ivyo sivyo twifuza, ariko hari igihe twisanga ari vyo tuba turimo, aho umuntu yiruka agaca asubira akagaruka, kubera ko igihe twiruka ntitwari tuzi iyo tuja. Hallelujah. Reka mpamagara abantu 10 ngaho imbere. Hari sinzi ko ndavyibuka neza mu mutwe, ariko ndaza kugerageza ko exercise kugira nerekane yuko kurindira si ugucegwa. Biratandukanye no gucegwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nobona abantu 10 ngaho. Aha. Yes. Bakwiye 10. 4, 7, 8. Abakobwa nabo muserukirwe.
Deus ngo nta na kimwe. Hariho n'umukobwa umwe aje, Imana ishimwe cyane. All right. Now, ingo ko waje ntusubira inyuma mu izina rya Yesu. Reka ndabasabe mumere nk'abege inyuma gatoya, mugire umuzingi mugabo mutandukanye. Umuzingi uhese wugaye. Inshuti yanjye egegwa ngaha. Okay, munkurikirane rero neza. Abigira ukutari kwishengero ririhangana ntaco. Egera ngaha. Okay. Praise God. Wewe uragenda, tugomba dutangure nk'umwimenyerezo, sivyo? Uragenda uca inyuma ya Deus. Hama ushira ibiganza kuri uyu. Hama nawe uca ugenda ego. Hama nawe ucuza ushira ibiganza kuri uyu, sivyo? Hama nawe ucu Audrey wabu wakangahe mw'ishuri. Hallelujah. Hama uyu nawe aca agenda okay. Hama nawe ubuca utwara uyu, hama nawe atwara uyu, umwe wese azarasimba umuntu umwe, sivyo? Deus musimbe. Mwabibonye? Hama nawe uca ugenda uca utwara Apostle Odilo nawe ucuza uca utwara Deus. Deus nawe ucuza umusimbe Keni. Hama uca utwara uyu hama nawe ucuza uca utwara Keni. Mwabibonye? Umwimenyerezo mwawumvise? Tuguma tuwugire rero nkuko bitegerezwa. Subira mugire wa muzingi. Hallelujah. Mwabibonye? Uzurasimba umuntu umwe. Imana ishimwe cyane. Murabona uyu niwe wa mbere agomba bavemo. Niwe wa mbere tugomba tubone avuye mu bandi. Ariko murabe, ngomba kubasigurira ijambo rivuga ngo abambere bazoba Si wewe nshaka kuvuga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu niwe wa mbere muramubona? Mugume mumufata ku mutwe kuko hari n'abakristo badashobora kubona akarorero. You understand? Uyu niwe wa mbere. Alors, uwa mbere aragiye. Murabibona? Niwe wa mbere yatanguye kuva mu bandi. Bandanya nawe. Bandanya. Bandanya. Ego. Bandanya. Murabona uwa mbere yakiri? Bandanya. 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 Murabona uwa nyuma iyari? Uyu niwe wa nyuma bagomba baherezeko. Mugabo uyo wa nyuma bagomba baherezeko niwe agomba buwa mbere abarongora. Mwabibonye? Raba uwatanguye n'uyu ari nyuma y'abandi, uwahereje n'uyu. Kugira ndakubwire yuko igihe urindiriye nturi kurata umwanya, igihe ubonye abandi bariko baragenda, suko Imana yakwibagiye, ntivyagusize. Urashobora kwisanga ari wewe niwagera kuva huri uzorongora abandi mu izina rya Yesu Kristo. Dukomera amashyi menshi umwami mu izina rya Yesu. Barashobora gusura mu bibanza byabo. Mwatahuye inyigisho? Amen.
Hallelujah. Imigani 27:8 birivuga ngo nk'uko inyoni itaye icari iyerera. Biriya bavuga ko igituma inyoni iyerera ari kubera ko yataye icari, yataye ahiba, yasize inzu yayo. Mu bintu vya mbere bikomeye Imana ikoresha mu kutwigisha kurindira, iraduha inzu yo kugumamwo, kominote kanaka tugumamwo. Icari nk'uko inyoni itaye icari iyerera, n'umuntu niko ameze iyo ataye urugo rwiwe akayerera. Do you see what I say? Nukuvuga ko uyu muntu avuye mu rugo nta handi hantu bariko baramwakira, aho agenda hose yumva ariko arayerera. Kugira ngo vyitwe ko yagarutse bisaba ko agenda akagaruka mu rugo. Birivuga ngo inyoni yataye icari itangura kuyerera kuko itakiri mu kibanza kimwe. Ico kibanza kimwe ndiko ndavuga is the place of your habitation, ni kibanza cawe cyo kubamo. Iyo umaze guta ico kibanza utangura kuyerera, twisanga turiko turayerera, twisanga turiko turaba ahantu tuguma turondera ivya mbere mugabo bikaguma bidusiga. Kubera iki? Twataye icari cacu. Haleluya. Kuri twebwe twizera icari cacu ni kibanza cyo gusenga Imana, ni kibanza cyo mu buryo bw'impwemu, ni kibanza aho twebwe tugera Imana igatangura kuganira natwe. It's the atmosphere of God, ni kirere c'Imana, n'ahantu Imana iri, n'ahantu abantu bashobora kuba bagutaye mugabo bandanya wumva umenga Imana iracari ngaho nyene, n'ahantu wumva umenga naho bose batahakunda mugabo je ni muhira, haco biriko birangira kuguma ngaho. Bibiri civuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba vyose azokwama ari mu gitutu c'ishobora vyose, azokwama ari aho hantu afuzwe, azokwama ari aho hantu yita muhira, arafise ikibanza kimwe co kubamwo mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God. Haba ari mu kazi wicaye ahantu ukabona mu myaka 5 abo mwakorana bose bariko barasigwa hejuru, wibuke ka karorero nakwereka. Inyuma y'imyaka 5 kumbure wewe uzokongerwa umushahara. Inyuma y'imyaka 5 urashobora kuzohabwa iryo sira hamwe hanyuma ukaritwara mu izina rya Yesu Kristo. Ariko condition imwe, condition uko data icari cawe, nuko data inzu yawe. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Kubera iki none abantu bibagora kuguma mu kibanza kimwe? Why is it so hard? Muntahure neza, ndiko ndavuga mu kibanza kimwe, ndiko mvuga mu kibanza Imana yakubaditse. Dutegerezwa kwegerwa imbere. Mugani baza yuko umuvuduko wo kwegerwa imbere uba determine n'ukungene twagumye muri ico kibanza. Hallelujah. Iyo uri kuriruka utazi yuja, umuvuduko nturi muri avantage yawe, nikikwica. Iyo ubonye umwana ariko ariruka atumbera ikinogo agomba gwemwo, birateye ubwoba. Umuvuduko mwiza n'igihe wiruka uziyuja, ariko igihe twiruka tutazi iyo tuja birateye ubwoba mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ku muntu yitwa Kayini, igice cya 4 umurongo wa 14 gushika kuri 15. Ngomba nkoresha umwanya muto ushoboka. Birivuga ngo raba uyu munsi unyirukanye kwisi, nasiburiwe kure yo munyonga hawe, nasiburiwe kure yo munyonga hawe, nzogenda ndaraguza ndinyerereza imyisi, kandi uzombona wese azonyica, kubera unkuye hano hantu, aho nzoba ngiye hose ngiye kuyerera. You see what I mean? Kubera mvuye aho wari wambaditse, ikindi kibanza cyose bisa no kuyerera. Urahaba ukumva ntuhagijwe, urahaba ukumva umenga umutima ntunezerewe kuguma muri ico kibanza. Kubera iki? Hari ahantu uba wavuye wategerezwa kuba, hari ahantu tuva twategerezwa kuba. Kayini igituma ava Imana imuha ico gihano, Kayini aba yagize ikibazo. Mwene wabo Abeli agatanga ishikanwa, Imana ikaryakira. Imana ihejeje kuryakira,
Kayini ishavu rikaziriringa, Imana ikamubwira ati ca kibunze ku rugi rwawe, ntukore nabi, nawe nzokwigisha gukora neza. Ariko ivyo bintu vyose Kayini bikanga. Akaca agira gute? Akaca yica Abeli. Yishe ukora neza aho kugumizaho ukora neza kugira ngo amwigireko. Ivyo biri mu bintu bidutuma tubinyerereza imizina ya Yesu Kristo, biragahera mu izina ya Yesu Kristo. Iyo ubonye abantu bariko barakora igikorwa cyiza, when you see something happening, iyo ubonye umuntu yubatse urugo rwiza, iyo ubonye umuntu ariko aratera imbere mu vy'urudandazwa, Bibiliya ntitubwira kumwica, kuko iyo umwise, iyo wise ivyo bintu ucucika inyererezi, ntuzokwakira ivyo afise. Niwamwaka ivyo afise bizogutuma uyerera, nta nzu uzokwigera ugira. Hallelujah, glory to God. Ico dushaka ko kituzako, turakibibamo, turakivuga neza, turagihezagira. Guhezagira ni ijambo ryitwa baraka. Baraka bisigura kuvuga neza. Mana ishimwe cyane. So Bibiliya ivuga ngo umpaye igihano gikomeye, abazombona bose bazosaka kunyica, kuko uyu munsi mbaye inyererezi. Imana ikacimubwira ngo imushize ko ikimenyetso mu ruhanga, kakivuga ati umuntu wese azokwica nawe azobihogwa. Uri mu makosa, mugabo sinshaka ko umuntu akwica, kuko umuntu akwishe agakora nk'ivyo wakoze, azoba ariko aragwiza generation y'inyererezi. Nico gituma mwumva Kayini biratugora kumva umuntu yamwishe, kandi naho Imana yamubwiye ko azoba inyererezi, mu nyuma kubera atawamwishe, Bibiliya itubwira ko yubatse igisagara. Can you believe? Murashobora kwizera yuko ari Kayini yavyaye Enoki? Kayini niwe yavyaye Enoki. Hallelujah. Uwijambo ry'Imana rivuga ngo Enoki yagendanye n'Imana, ntiyabagihari, ntiyabakiboneka. Acaja mu gisagara acitirira Enoki. Igisagara ca mbere yagiyemwo cyitwa igisagara cyo kuyerera. Mugabo avyaye umwana. Mwibuke ko Imana yari yarababwiye yuko izoba hagakiza in childbearing, mu kuvyara, ariko Imana izobakiriza. Itakijije Kayini nuko hagera igihe akavyara Enoki. Bibiliya ivuga ngo maze Kayini abana n'umugore wiwe asaminda, avyara Enoki, yubaka igisagara acita Henoki. Imana ishimwe cyane. Acitiranije n'umwana wiwe. Glory to God. Ariko vyari bivuye hehe? Vyaranse ko aguma mu kibanza Imana yari yamushizemo, ari kumwe na Abeli, kugira batange sacrifices, kugira batange ibimazi vyabo. Ico kibanza yakivuyemo gute? Yakivuyemo kubera isari yagiriye Abeli. Glory to God. Ngomba kubabwira kino kintu. Mu mwana w'umuntu isari rifatanye na kamere kaguye. Bisigura ko kugira umuntu agera ahantu atagira isari, agomba gutahura yuko ku munsi ari ikintu akwiye kwama ariko arica. Kuba wumva uri kurasunikirwa kugira isari ntibisigura ko uri umunyesari, bisigura ko hariho akantu kamere kagomba gukuza ihembe ryako. Ico ukora, ico cyiyumviro umaze kucumva, uwo mutima umaze kuwumva, ufata ivyumvirwa vyose ukabigomorera Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Kuko umuntu wese azokwamageragezwa kumva umenga arasavuriye uwundi muntu ateye imbere. Iyo ni kamere yaguye. Igihe abantu bemeranije navyo niho bacika abanyesari. Mugabo iyo umukristo ageragejwe, ntibisigura yuko yatsinzwe, ntibisigura yuko vyabaye. Hari igihe ico kigumbagumba ucumva muri wewe, hari ukavuga ati mu izina rya Yesu Kristo, oya Jesuko, urukundo rwa Kristo rwasutswe hose mu mutima wanje, kumwe yapfuye, bose barapfuye. Nico ijambo ry'Imana rivuga ngo mwice ingingo z'umuntu wa kera. Muratahura ico ndiko ndavuga? Gitegerezwa gupfa. Hallelujah. Now, kubera ko abantu bibagora kuguma mu kibanza kimwe, number one reason, guhiganwa, competition. Glory to God. Let me say something. Si abantu bose bava aho bari kuko hari hageze ko bahava. Hari abantu bava aho bari kuko bibaza ko abandi bagiye bafise ico baba tanze. Glory to God. Bikaca bibashira mu makosa yo kuva mu kibanza bategerezwa kureregwamo, bikaca bibashira mu makosa yo kumva umenga ntibashoboye kurindira.
Do you see what I say? Akarorero nshobora kubaha, muribuka Kaini, no, Yakobo nande na Esau. Bibiri ivuga ikintu gikomeye cyane, ikavuga yuko Yakobo yama mu mahema, ariko Esau yama ari guhiga. Igikorwa cya Esau kwari guhiga, yama guhiga, ariko Yakobo akaguma mu mahema. Igihe atwara umugisha, Imana yashimiye uwagumye mu rugo. You see what I say? Yakobo nta kintu na kimwe yaja kurondera hanze gisimisha umuvyeyi wiwe, icyo yari afise cyari mu rugo. Glory to God. Now, kubera guhiganwa, let me say this, hari abantu badashobora kumva ko bashobora kuza ahantu bashobora kuba ba kabiri. Imana ishimwe cyane. Igihe cyose aguma arondera ikibanza cyoshobora gutuma abo wa mbere, ava mu isengero rimwe aza mu rindi sengero, ava mu gihugu kimwe aza mu kindi gihugu, ava mu ishyirahamwe rimwe aza mu rindi shyirahamwe, ariko arondera ikibanza cya mbere. En réalité, ikibanza cya mbere ntibakirondera, ikibanza cya mbere kirahamagara abantu. Yesu aravuga ikintu gikomeye, akavuga ati nimwagenda ahantu mu munsi mukuru bakakwicarika aho bashaka hose, wicara inyuma. Bibiri kivuga ikintu gikomeye ngo bopfuma baguhamagara, kugira Imana itwereke yuko iyo umuntu avuye inyuma ni Imana imuhamagaye. Glory to God. Abantu ntibava inyuma kuko batevye, ntibava inyuma kubera bamaze igihe bari inyuma, bava inyuma kuko babahamagaye. Bisigura yuko ibibanza vya mbere ni invitation, si ivyo ukora. Hallelujah. Imana irashoboye kutugira abambere, mugabo tucicaye inyuma, Imana yadusize abantu imbere twigirako. Muratahura icyo niko ndavuga. Iyo uri imbere abantu bose barakubona, kandi ikibanza cy'imbere ntigiharigwa. Igihe rero wisanze cyangwa twisanze ahantu turi inyuma, tuguma tubona abantu bari imbere, tubishima Imana. Kubera yuko uri inyuma, Imana igomba kukwigishiriza kuri abo bantu bari imbere. Uzobona amabuye babatera, uzobona gusigwa hejuru, uzobona no gukorwa n'isoni. Ivyo ubibona uri inyuma, ariko yari imbere nta n'uwundi afise abibwira, niwe n'Imana yiwe vyonyene. Rero kwicara inyuma si ivy'umuntu Imana yanse. Kwicara inyuma si igihano c'Imana, ni ikibanza Imana igushiramwo kugira ikwigishe gukurikira. Igihe cyose uriko urasaba Imana kuba uwa mbere, witege yuko Imana iguha responsabilité yo kurongora abantu, yo gukurikira, iguha responsabilité yuko abantu bakwigirako. Ntusabe kuba uwa mbere utiteze ko abantu bakwigirako. Hama nanze ngomba kukubaza, are you ready? Glory to God. Let me say something. Umuntu yizira mu isengero akicara inyuma, you see what I say? Arashobora kuza akicarira inyuma akanezerwa, wewe aratarika ibiganza, tarika ibiganza twambaza Imana iduheza. You see, nta kibazo na kimwe afise, niwe n'Imana yiwe. Aza saa 5 nta kibazo, aza saa 5:30 nta kibazo, no problem. Muga ku muntu wese yicara imbere, ikintu cyose udakoze neza, nica abantu biyumviriye ko utakoze neza, gicika umutwaro, gicika ikivugwa ahantu hose. Glory to God. Do you see what I say? Hari abantu muri mwebwe mutagifise private life, batagifise ubuzima muri privé, ahantu hose ugiye barakuza. Kubera iki? Uri uwa mbere. Rero simvuze ko kuba uwa mbere atari vyo, saka kuvuga ko umuntu wese arondera kuba uwa mbere, arondere atahura icyo ariko arasaba. Kuba uwa mbere bisaba kuba ikimazi, bisaba gusacrifice everything about you. Hari igihe abantu ari abambere turaba twavuga tuti bajya abantu n'abambere bifuza ubwo buzima wewe buri kurabaho. You see what I say? For instance, hari abantu bazwi cyane bifuza ubuzima uyu munsi bw'uko baba bari ahantu batazwi nk'uko bazwi uyu munsi, kugira bashobore kuba ahantu batekanye. Glory to God. Imana ishimwe cyane. Competition, guhiganwa. Abagalatiya 5:26 birivuga ngo ntitwifate uko tutari. Jambo ry'Imana ravuga ikintu gikomeye dushizemo context, rikavuga ngo umuntu wese yisuzume kuko ari we yiyizi, ntitwifate uko tutari. Do you see what I say? Nibandi bantu bari ko baratahura icyo ndiko ndavuga. Ntitwifate uko tutari. Nimba ntari umuririmbyi sindi umuririmbyi, nimba ntari umuvuga butumwa sindi umuvuga butumwa. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mbega bose ni ntumwa. Glory to God.
hari igihe twifuza ibintu tutigeze duhamagarirwa. Imana idushyira mu kibanza aho kwifuza kwawe kuba gufatanye n'umugambi w'Imana. Hallelujah. Icyo tumeje mu Imana rivuga ngo iyo musenga, desire when you pray, igihe muri ko murasenga mwifuze, kuko ivyifuzo by'ukuri bizi igihe muri ko murasenga. Ivyifuzo bizi imbere yuko usenga ubishyira entre parenthèses. Ariko igihe utanguye gusenga ugatangura kumva hari ikintu kana kuri kurifuza, because of the presence of the Spirit of God, kubera harimo influence ya mpemu yera, utanguye kwifuza, uko kwifuza kwawe Imana irakufata igatangura kukurongora. Kubera iki? You are praying. Glory to God. Let me say something. Iyo uri mu kibanza cyo gusenga, ikibanza cyo kuzuzwa n'Imana, cyo kwiga ijambo ry'Imana, cyo kugirwa musa, cyo kubandanywa musasa uri kumwe n'Imana, igihe ubonye abantu bateye imbere urumva ko atasavu bafitiye, wumva umenga wosima Imana ko ndinze ndababona. Nimba gutera imbere kuri ku mubanyi bisigura ko gutera imbere kwinjiye mu kibano canje. Hallelujah. Umunsi umwe ahantu hose wisanga uyu munsi hari umuntu yigeze kubona umenga n'umutwaro. Umunsi umwe kumbure muri kino gihugu cy'u Burundi vyarigeze kuba ari umutwaro ko kumva umuntu agiye kwiga hanze. Uno munsi n'abantu bangahebe yagiye kwiga hanze bari mu bihugu bitandukanye, ariko ari umuntu umwe yigeze kugenda. Kubera uwo umwe yagiye, abandi bose barakurikiye. Glory to God. Hallelujah. Kubera kutihangana biratuma abantu baguma basaka kwigereranya. Hallelujah. Reka nabwira ikintu kimwe, impwemu mbi ya competition nibaza ko ari kimwe mu bituma abantu bagira ama depression, kubera batumva bahagijwe n'ivyo bafise. Imana ishimwe cyane. Glory to God. Hallelujah. Ubu mwizigirwa muri biki? Ubu mwizigirwa muri utwo tuntu nyene witwa duto. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ntisuzugura amatanguriro yawe. Naho amatanguriro yawe yari mato, iherezo ryawe rizoba irikomeye mu izina rya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. So, don't leave your place. Ntureke ikibanza cyawe, ntureke aho wategerezwa kuba, kuko utewe ubwoba n'ibindi biriko biraba ku ruhande, kuko utewe ubwoba n'abantu bariko barasigwa hejuru, kuko utewe ubwoba n'abantu ubona umenga baragusumba. Ngo ndakubwira ikintu kimwe, wame wibuka ka karoro twaguha ngaha. Uwa mbere yatanguye kugenda niwe yisanze inyuma y'abandi. Sisaka kwifuriza ko sinifuza ko abantu ba mbere bo babanyuma, ariko nagarorero kagufasha kumva yuko suko abandi bagusize bisigura kusigaye inyuma. Hari gihe umara umwanya abandi baramaze kugenda, Imana iri kwirakubwira ati bareke bagende, ndafise ico ndiko ndakora. Hallelujah. Do you see what I mean? Hari gihe wumva intambara, hari kigatanya mu gihugu, abandi bariko baragwana, Imana ikakubwira ati wowe guma ngaho inyuma y'intama, guma wigwanira n'aya madubu gusa, bareke bagende. The day I expose you, umunsi nzogushyira habona, bazovuga bati uyu muntu yahora hehe, where have you been? Kubera iki? Iyo Imana iguhishije, ntiwibaze ko iguhishije abantu, iguhishije ibisambura abantu batarakomera. Hari umuntu yoba ariko arantahura. Iyo bavuze ngo Imana iraguhishije, ntiguhishije icubahiro, iguhishije ibisambura icubahiro abantu bataritegura. Imana iragukunda cyane kuburyo idashobora kukuexpose hakiri kare. Icyo yifuza ni uko umunsi uzohagarara imbere ya Goliyati uzomubwira amajambo Dawidi yavuze, nje kukugwanya mu izina ry'Uhoraho. Hallelujah. Don't you see? Ntushire umutima cyane kukuba expose, gusigwa hejuru. You understand? Mwambonye, hewe wabonye, mbega babonye ingene nari nambaye. Let me say something. Igihe cyose wiyumva mu buzima umenga Imana iri kwiraguhisha, ntiguhishije icubahiro, iguhishije ibisambura icubahiro abantu bataritegurira icubahiro. Kubera iki Imana yoguhisha? Kubera iki Imana yokurenganya? Kubera iki Imana yotuma abandi basigwa hejuru weka gusigaza hasi? Wayikoreye iki? Oya, ijambo ry'Imana rivuga ngo muce bugufi muzi ukuboko kwisumba vyose. So don't compete. Ntihagire umuntu numwe mwigereranya. Kubera iki? Ijambo ry'Imana, you know, it's very clear. Ijambo ry'Imana rivuga ngo utarabura usoro mu nda mama wawe. Reka ndabwira ikintu kimwe, Imana naho turiko turasenga turi abantu benshi ngaha, ntituzi mu kivunga izi umuntu umwe.
ikuzi mu izina. Ijambo ry'Imana rivuga ngo inzitiro zawe ndazihoza kwa maso. Inzitiro za Odilo ntizisa n'inzitiro zanje, ariko inzitiro zacu zose zirakwira muri ico kiganza c'Imana. Haleluya. Nukuvuga ko umunsi uvuka urupapuro ruvuga ivy'ubuzima bwawe rurisa. The blueprint of your life. Ico twita blueprint. Urupapuro rudondora ivyo uzokora naho uzoja. Urwo rupapuro rurisa. Nta wundi muntu bisa navyo. Glory to God. Uzobona umuntu afise ibigomba gusa n'ivy'iwawe. Biriko birakora muri Canada. Imana ikubwira ati ntibisaba Canada kugira ngo ndabikore. Nungaha nyene. Nungaha Bujumbura ndashoboye kubikora. Hallelujah, glory to God. Mu bintu Imana idafise ko ikibazo ni ikintu cyitwa ikibanza. Aba mu bakomeye Imana irazi kugushyira hejuru. Glory to God. Let me say something. There is an elevation. Hariho gusigwa hejuru ukuwe mu bantu bato. Urwo n'urugezo rwa mbere. Hallelujah. Gusigwa hejuru ukuwe muri banyarucari n'abantu vamwo kavuga ati ya ndasizwe hejuru. Hari ico twita gusigwa hejuru ukuwe mu bantu. Glory to God. Hari ico twita gusigwa hejuru ukuwe mu bantu. Hari ico twita guhezagirwa ukuwe mu bahezagiwe. Let me say something. Imana irashobora kuguha ubutunzi bwinshi. Imana irashobora kugutungisha igukuye mu bakene. Mugabe Imana irashobora kugutungisha kandi igukuye mu batunzi. Ubwo bwiza buratandukanye. Hallelujah. Rero ico nifuza uyu munsi nuko utangura gutahura yuko no hagati y'abakomeye ntusubire kumva ubwoba. You can also be elevated. Urashobora kuduzwa uvuye mu bakomeye. Kugira ndakubwire yuko ahantu ugeze wisangura ahantu menga hasa n'ahakomeye. Imana irarindiriye kukuduza igukuye aho nyene. Glory to God. At the end of the day, wibuke yuko aho wita hakomeye mu myaka 5 iheze, uyu munsi hasa n'amatanguriro yawe. Umunsi umuzora ba 2026 uvuga uti Imana ndagusima kuko nariko ndatangura. Glory to God. Icya kabiri, hey, time is gone. Icya kabiri ni kutamenya ihamagagwa ryawe. Hallelujah. Now, you see, abantu benshi batazi ico bahamagariwe, they are very sincere. N'abantu bicara mu materaniro, barakunda Imana, barasenga Imana, barafise mpwemu yera. Mugabe ikibazo kimwe bafise ni Imana. Nigikiwa mpamagariye. Ntari kwayerera kuko yanse discipline. Ntari kwayerera kuko adashaka kuba muhira. Ari kwayerera arondera kumenya ico yahamagariwe, impamvu y'ubuzima bwiwe. Glory to God. Ijambo ry'Imana rivuga mu Bikore n'igice cya 12:29. What does it say? 12:29. 12:29 havuga ngo mbega bose n'intumwa ni munyishure. Mbega bose n'intumwa. So vyoba bisigura yuko kubera utari intumwa ntiwahamagawe n'Imana. Kubera utari umudandaza ntiwahamagawe n'Imana. You see what I say? Kubera utari umuririmbyi ntiwahamagawe n'Imana. Iyi niyo ngorane dufise mu isengero. Hari abantu bahamagawe, you see, Imana yabahaye ubwenge, Imana yabahaye ubuntu bwo guhamagagwa bakorera Imana, bafise influence ikomeye mu vyerekanye n'urudandazwa, community building. Aba bantu nta masengero bafise, ariko Imana yarabahaye ubwenge n'ubushobozi bwo gukora ibikorwa bikomeye bitari mu isengero, ariko bifise ico bikoze kuri community. Now abari mu isengero nabo Imana yahamagaye bumva umenga bari abantu kubera bariko barakora ibintu bikora ku banyagihugu, ku bene gihugu. You see, bumva umenga hari umuhamagaro badafise. Dutegerezwa gutahurana. Igituma tuza ngaha kuwa Mungu nico gituma dusenga kuwa Mungu kuwa mbere tukaba dutanguye gukora ijambo ry'Imana. Uza ngaha kugira ngo Imana igutegure ingene uza gusohoka hajya. Hallelujah. Kugira ngo kuwa mbere bakubonye utonze mu kazi kawe ntibabone wa muntu yatonda mu ndwi ihetse, kuko waje gusenga ategerezwa kuba hari ubwiza. The countenance has to change. Mu maso wawe ategerezwa guhinduka. Glory to God. One day umunsi umwe nicaranye n'umuntu, very strong man of God, afise ibikorwa akora bikomeye cyane. Arigisha abanyeshuri, afise amashuri, aragaburira
abana bakiri batoyi bafite malnutrition, arakora ibikorwa vyiza cyane. Then ndiko ndamuganiriza ndamubwira ati this grace is powerful, ibintu Imana yaguhaye birakomeye cyane. Acarambwira ngo jewe ngo fet ngo simeze ngo nk'aba pastori bandi. Muri aba pastori bandi urumva ko ndiko ndiyumva hari abantu muri nosi ikintu kiba novuga gute, hari agakurusirikwi mu mitima ya, you understand, hari abantu muri nosi avuze ikintu kitari mu rutonde atana kimwe yumva. It's okay. Mwebwe mwese muvuga muti yo turapfu ivyo bintu avuze nibiki, mugabo wakavuga ati ko mutangara ni gute. You understand? Hama ndamuraba you see ndamubwira ati ibikorwa uri kurakora ni vyiza cyane. You understand? Asarambwira ngo je simeze ngo nk'abaje ba pastori, ngo ibintu ngo vyo kuza kwicara mu ishengero gusa ngo no ngo twe dukoresha amahera. You see? Ndiyumvira indirimbo yo bijanye n'ivyo bintu avuze basi. Ndavuga nti yes, God has elevated you. Imana yaraguhezagiye iguha gukora ivyo bikorwa vyiza. Ariko ntibisigura ko bose bazokora ibikorwa nk'ivyo vyiwawe. Rero ni kosa kumva umenga uragaya abandi batariko barakora ivyo bikorwa. Why? Hallelujah. One day I met a person. Turiko turaganira. Nico gituma apostle. May God bless pastors. Imana ihezagira aba pastor. Turiko turaganira. Turavugana. Then atsambira ngo nukuri ngo sinzwe no bikubwira. Ngo nuko nyene ngo nuko ngo mwebwe nyene ngo ata bintu vy'amahera menshi muri amenye. Glory to God. Hey. Ndamwati zana gatebe rero nicare. Nuko mwebwe ata bintu vy'amahera menshi muri amenye. Urabibona? You see? Ahubwo wowe uri kurabwira abana ati mwebwe nuko mutarakura abantu. Nuko mutarakura. Ubuzima ntabwo murabona nuko mutarakura. Hama ndamuraba ndanuma. Let me say something. Hari ikintu Imana igushirako. Haba imbere y'ukuze, haba imbere y'uciye bugufi, haba imbere y'umutunzi, haba imbere y'umukene, asubira inyuma avuga ati what a maturity, quelle maturité. Ndamubwira nti ivyo bintu uvuze birakomeye cyane. Ntabwo urumva ibintu nagomba kukubwira nuko mwebwe mudatahura ibintu byinshi by'amahera. Kandi ivyo jewe narapfuye, ivyo nta nico vyombwira, naratwenze. Then after nibaza ko namubwiye amajambo atatu. Kugeza none umunsi aracasaba imbabazi. I don't speak much. Ndamubwira nti nivyo. I say, you see, iyi Imana iguhezagiye. Nturondere gusuzugura abandi badahezagiwe nkuko wahezagiwe. Ikintu Imana izohezagira kugira ngo ushobore gushika kure no kwiyumvira abantu wasize inyuma ingene uzobazana mu kibanza urimo. You understand? Yes. Urashobora kubona abantu bari muri urwo rugezo, they don't have, ntibafise nk'ivyo ufise. Kuba badafise nk'ivyo ufise ntibisigura ko ufise Imana ikomeye gusumba iwabo, kuko umunsi umwe nawe warigeze kuba uriho udafise ivyo ufise kandi nta bantu bagutwenga. You understand? Nico gituma, let me say something. Nimba Imana igomba kugushira hejuru, ndayisenga kugira ngo igusire hejuru nk'umuntu yamaze gupfa. Glory to God. Kuko haraho woja hejuru bikaducikira nk'inyundi dukubita mu mutwe igihe cyose, because you are not ready. Glory to God. Hallelujah. Hari igihe abantu bisanga ahantu, ikibazo abapastori benshi bakunda kugira nuko bibaza yuko bahagaze imbere y'abantu bisigura ko usumvye ubwenge abantu bose uhagaze imbere yabo. Si ivyo. Hallelujah. Hari abantu kumbure muri mwebwe Imana yahaye ibindi bintu bikomeye cyane. Iki Imana impa no kugira ngo gishobore kurongora iki Imana yaguhaye. Period. We don't compete, we complete. Ntiduhiganwa. Hallelujah. Ntiturondera uwa mbere n'uwa kabiri. Ntiturondera umaze kubikora n'utarabikora. Iyo mbonye wakoze ibintu ntarakora, every day I bless. Ndabihezagira kuko nzi neza yuko ivyo ntahezagiye navyo bizotinya kuntumbera umunsi umwe.
You understand? Hallelujah. So ignorance of the calling. Bibiliya irerekana yuko bose atari intumwa, bose atari abavugishwa n'Imana. Kugira Imana ibwira abavugishwa, ni wabona umuntu atavugishwa nawe ntiwibaze ko atahamagawe n'Imana. Do you see what I say? Ni wabona umuntu atari intumwa ntiwibaze ko atacamaze mu nzu y'Imana, naho atameze nk'uko umeze kandi ntiyategerezwa kumera nk'uko umeze, because you are not our reference. Nturi reference y'abantu bose. Glory to God. And ndabwira ikintu kimwe, no muri Bibiliya abantu bari muri Bibiliya si reference y'abantu bose. Sara si reference ya bose. Sara ni reference y'abantu bamaze igihe bataronka umwana Imana igomba kuremesha. Si reference y'umuntu avya mama Africa afise abana 40. You understand? Si reference ya wa muntu abantu babwira ati turagusavye ugeze ngaho kuvyarana urabera uraca nk'uravyara. You understand? Iyo bariko baravuga Petero si reference kumburi y'abantu bose, ni reference y'abantu bavuga bati ifeza n'inzahabu ntazo dufise ariko ico dufise turakiguha. Iyo bariko baravuga Yosefu ni reference y'abantu Imana yahamagariye kuganza ikoresheje ubwenge bwayo. No muri Bibiliya si abantu bose ari reference yawe. Mugabe ico ndakuremeshejemo nuko usomye ijambo ry'Imana uzosangamo iminsi yose personality izanye n'icyo Imana yaguhamagariye. Glory to God. Imana ishimwe cyane. So when you don't know your calling, iyo utazi umuhamagaro wawe, number 1, stay in one place. Guma mu kibanza kimwe, senga Imana. Ico ni cyambere. Ukirindiriye kumenya umuhamagaro wawe, icara munsi y'umuntu afise ijambo ry'Imana, kuko igihe cyose ijambo ry'Imana ariko riravugwa amaso yawe aruguruka ugatangura kubona ivyo Imana yaguhamagariye. Bibiliya ivuga mu gitabo cya Samuel yuko ico gihe ijambo ry'Imana ryari imboneka rimwe, kubw'ivyo nta mayerekwa yarahari. Iyo ijambo ry'Imana rihari abantu bariraba bakitora, abadandaza baritora, abapilote baritora, abapastori baritora, abakuru b'ibihugu bari sinumva amen, abakuru b'ibihugu bagira gute baritora. Kubera iki? Ijambo ry'Imana rizi aho Imana iriko iravugira harimo ubwo bushobozi bwo gutuma umuntu wese ashobora kwiraba mu biriko biravugwa akabona mico Imana yamuhamagariye. Hallelujah. Time is gone. Hallelujah. Ikindi kintu cya gatatu, abantu benshi bitabakundira kuguma mu kibanza kimwe. Most of the people, benshi muri abo bantu bisanga ari abantu bibagora kwigishwa. They cannot be taught. They are unteachable spirits. Glory to God. Birabagora kwigishwa. Glory to God. Birabagora kumva yuko hari hundi muntu yo kwicara akabigisha. Why? We are so proud. Turibona cyane, dufise ubwibone bwinshi. Uyo muntu je yonyigisha iki? Ajava hehe? Yombwira iki? Arafise ivyambwira jewe. Kubera iki adafise ivyakubwira? Jewe nsenga imisi ngana gutya. Jewe nsenga ya masaha. Jewe mfise amahera ngana gutya. Jewe mba muri quartier iyi ni. Jewe nambara kuno. Let me say something. In this world, muri buno buzima, ikintu cyambere Imana yaduhaye cy'umugisha no kwemera kwigishwa n'abana b'abantu. Iyo wanse kwigishwa n'abana b'abantu, ikiba gisigaye no kwigishwa n'ibibazo uzocamo. Kubera Imana igukunda. Let me say something. Hari abantu bari kubashikirwa n'ibibazo, Imana ivuga ati sije mo nico kibazo kiragushikiye. Ntimuvuga amen, ariko ndabivuga ndongereza volume mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God. Kubera iki? Imana irabizi ko mu bantu bose bafise inyama n'amaraso nta muntu n'umwe ashobora kukubwira ikintu ngo wemere. Nta muntu n'umwe ashobora kugukosora. Kubera iki? You know everything. Urazi ibintu vyose. Reka ndabwira ikintu kimwe. Hari ikintu gicisha bugufi muri buno buzima. No kubona umuntu afise icyubahiro kiri munsi y'icyo ufise akubwira ivyo utigeze kumenya kuvukira umwana. Glory to God. N'umukozi ukoresha mu nzu arafisa akamaro afitiye ubuzima bwiwe kubera ko n'igihe utari muhira. Glory to God. Hari abantu benshi mutabona akamaro k'abantu bari ruhande yanyu kugeza igihe bavuye ruhande yanyu. Iyo bavuye ruhande yanyu uvuga wa muntu yaramfitiye akamaro. Tukeneye kubanza gutakaza abantu kugira ubona agaciro kabo. Hari abantu baza umenga nta nico bamaze. Hari abantu baza biyambariye nabi basa naho umenga nta kazoza bafise. Muri abo bantu nyene niho Imana izokura the destiny helpers. Niho Imana izokura bagufasha. Baje badasa n'ivyo gufasha. Mugabe igituma baje imbere yawe no kugira ngo ijambo ry'Imana ribambike ubwiza kugeza igihe batangura gusa n'imfashanyo. Glory to God.
ntimwigere musuzugura cyangwa mu bicishe bugufi igihe abantu bariko baragusaba n'ivyo udafise. Mwambwira muti amen. Igihe cyose umuntu aje ukumva bama bagusaba ibintu udafise, kuri jewe it's prophetic, nubuvugishwa bukubwira yuko ivyo bintu naho utabifise finalement mu mpemu birahari, harageze gutangura kuvyakira mu izina rya Yesu Kristo. Sino kubera ko abantu bogusaba ivyo udafise kandi umenga nabo barazi ko atavyifise, hanyuma kubera ko wosa n'ivyo udafise. Why? Glory to God. Hallelujah. Kaini yaranse kwigishwa. Imana yaramubwiye ati nzokwigisha ingene bakora neza, aho kurindira kugira yigishwe ingene bakora neza, acarengera kuri mwene wabo aramwica. Accept to be taught. Wemere kwigishwa mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God. Be humble. Duce bugufi kuri gwa rugezo dushobora kwemera kwigishwa mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God. Hallelujah. Ingorane dufise nuko umaze kurongora ishengero ry'abantu 1000, umaze gukorera amahera imiliyoni 3, 4, 5, 10, 15, 16 $, you know, hari ahantu Satana tubesha akatubwira ati aho hantu wamaze gushika, you are the only one, ni wewe wenyene, irabe, you are in the class of your own, uri muri class iwawe aho uri, nta bantu benshi bahari. Reka ndabwira ikintu kimwe, urashobora kubura umuntu akomeye mugabo kabukomeye ngaha mu Burundi gusa. Twebwe uradusumba turavyemera, mugabo ni ngaha mu Burundi gusa. Ici Imana yifuza nuko imaze kugushira hejuru ukabona ko abarundi Imana yagushize hejuru yabo, Imana itangura kukwemeza ati si mu Burundi gusa, no mu Rwanda ndashobora gushikayo, no muri East Africa ndashobora gushikayo. Glory to God. Let me say something. Igituma dufise abantu bakomeye kudusumba suko Imana idashaka kudukomeza, nukugira ngo Imana ibandanye igenza buhoro bwibone bwacu, kugira ngo igihe cyose wateye imbere Imana iguha igicapo cy'undi muntu yateye imbere gusumba uko uteye imbere, bisubire kuguha umutima wo kurondera ibisumba ivyo ufise. Teachable spirit. Let me say something. There are people, hari abantu, you know, bava mu kazi. Urazi gituma bavuye mu kazi, si kubera akazi gahemba nabi, ni kubera muri ako kazi hariho umugore yitwa Bernadetta bama bamusira hejuru kandi afise école, apana école normale, école normale. You understand? Igifaransa ciwe ni kimeze ukuntu, you understand? Ariko yama yisanga ari hejuru. Wa muntu akavuga ati jewe kungene bamfata nabi muri kano kazi, harageze ko ngenda, kubera ko hari umuntu ndusha igifaransa, ndusha ubwenge, ndusha gukora ibintu, ariko arasigwa hejuru. Iyo ubonye abantu usumvye ibintu bariko barasigwa hejuru, umenye ko peut-être soit ni kintu kimwe Satani yamaze kwinjira muri iyo institution, yatangwe gukora corruption, ariko asira hejuru abakozi biwe. Canke itakabiri nuko bishoboka ko Imana itari kwishira hejuru abafise ubwenge, iri kwishira hejuru abafise imitima izozigama igoshira hamwe, izozigama imigango, izozigama ikintu cyose Imana yagushizemo. Glory to God. Iyo ubonye umenga critere yo gusigwa hejuru ntibikira amashuri, ntibikiri umwanya imyaka mukoze utangure gusenga, this is a spiritual realm. Ikiri kibanza kimwe. Glory to God. Ntibariko bararaba imyaka umaze, hari ikintu kiriko kiratembera mu isi y'imwemu. Glory to God. Hallelujah. So you have to be teachable. Glory to God. Ahantu ugeze imisi yose invest. Wame wiyinvestisa mu kwiga. Glory to God. Yes, uradandaza. Yes, uri umunyeshuri mwiza. Yes, ukora sound. Yes, ukora sindabizi ivyo ukora. Ariko igihe cyose wicaye muhira ufata umwanya iminota 30 uvuga ati man, ndagomba kongera ubumenyi kubwo nsanzwe mfise mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God. Kuko hariho gutuzwa hejuru biteye isoni. Hallelujah. Hari igihe usigwa hejuru kumva biratangwe kugutera isoni, bagushize hejuru ahantu kubera utiteguye, ntuzi ngene uza wambaye, muramaze kuja mu rubanza ugasanga niwe waswapishije wenyene, biramaze kubasikira hamwe yumva umenga urafise isoni kubera wambaye neza gusumba abandi bantu bose. Kubera iki? Bari bavuganye bati imanza nkizi tuza twambaye gutya, ariko wewe nawe waciye kwa GN, something is ufise ikoti na ryari ndi president aravye avuga ati uyu n'umusinga amateka, what is this? Because you didn't know. Mugabo urazi yuko binakoze isoni kuja hano ugasanga ivyo bintu nta gaciro wabihaye kandi ari ibintu vy'agaciro. Glory to God.
iyi Imana igomba kugushyira hejuru irakwigisha. Umuntu wese ashika hejuru ategerezwa kuba a teachable spirit, ategerezwa kuba umuntu yemera kwigishwa mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Glory to God. Iyi niyo ngorane dufise because we don't want to be taught. Nitugomba kwigishwa mu izina rya Yesu Kristo. And kubera tudashaka kwigishwa, cyatuba abantu bavuga ngo genzo kwigisha, all right, but learn. Urashobora kwigisha but learn. Hama ikindi kintu naco numva shaka kuvuga ni inyigisho y'ijambo y'Imana yonyene ishobora gutumbereza umutima wawe. Iyo hageze kuri character, it's not what you read on ChatGPT, it's the word of God. Si ibyo usoma kuri internet n'ibindi, ni ijambo ry'Imana ritwebera mu mutima wawe. Glory to God. Mugabo, hari impamvu ikomeye Imana yifuza ko tuguma mu kibanza kimwe. Nuko Imana yifuza icyambere yuko itubiba aho hantu. Ntushobora kubibwa mu kazi umazemo umunsi umwe, ntibishoboka. Muzobona ahantu henshi bavuga ngo ufise experience ingana gute kugira bavuge bati uyu muntu woba warabibwe, twoba twiteze kubona ivyama. Igituma ushobora kuguma mu kibanza kimwe nuko Imana yifuza kukubiba. Kubiba birafata umwanya, bigusaba yuko uja ahantu hataboneka. Glory to God. Abantu ntibariko barakubona, nobody notices you. Nta muntu numwe aguha agaciro, nta muntu numwe akubona. Kubera iki? Uri imbuto, uri mwivu. Igihe kigeze amazi akagira contact n'isi, iyo mbuto batahora babona izoduga mu izina rya Yesu Kristo. Niho uzawumva abantu bavuga ngo ngujya muntu vyagenze gute, bakaca bavuga ngo none ngo turamuzi twese, yakuriye muri quartier. Glory to God. Arashobora kuba yakuriye aho wakuriye, mugabo ntiyakuranye ivyo wakuranye navyo. Sikibazo cyaho tuvuka mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God. Hallelujah. There is a planting. Uragiye ahantu hamwe mu mwanya Imana yagomba itangure kubiba, uciye uvayo. Ni nk'umuntu afise imbuto arayibiba ngaha, akaca avuga ati kumusaga ntivyimbuka, agaca yigira mu kinama reka mveyo, reka iyo mbuto wamuyitemberana. Kubera wamutemberana imbuto iri mu biganza irabora kandi boze nta kivayo. Ani usanga abantu bafise ubwenge, bafise vya bintu ubona ko ari byo kwifuzwa n'abantu bose, ariko bama bariko barayerera. Wandering spirits. Ntashobora kwicara ahantu hamwe. Kubera iki? Yumva umenga icafise kirarengeye aho hantu. Hari igihe Imana igucisha bugufi ikagushyira ahantu wumva ko umenga ufise ikirengeye, muga Imana ikakwigisha ikintu kimwe, ufise ikirengeye abandi nivyo, muga ndagomba kuca bugufi, ndagomba kumva yuko ico kintu ufise nize nakiguhaye, ni giki ufise utahawe. Hari abantu bava mu mashengero, ava mu isengero akaja mu rindi shengero. Kubera iki? Avuye mu isengero atari ry'abasirimu. Avuga ati muri rya shengero vraiment wapi nta basirimu bariyo. None ivyo bintu by'ubusirimu twabikuye he? Umubiri wa Kristo si kibazo cy'ubusirimu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mwegereye umugwa w'Imana. Turi ku mugwa Siyoni. Umugwa Siyoni ukuvuga ni site, ni gisagara. Abantu bari mu gisagara cya Kristo Yesu. Uvuga ko atari abasirimu gute? Isengero ry'abantu bambara neza gusa. Isengero ry'abantu bicara ukumva amaparfum y'ubwoko bwose ariko ararengana. Ukavuga ati Imana ni mpemu yarangendeye. You see, let me say something. Ivyo ni vyiza, nta ngorane nimwe irimo. Muga ntushobora kuva mu kibanza kubera utuntu duto nk'utwo. Hari umuntu ava hano kugira arondera ahantu azokwakirwa, apana yakigwa, agigwa uwa mbere. Tanke batakugize uwa mbere, tanke batakudugije hejuru, uvuga ati ahantu sahi wanje reka ndondera ahandi bazonduza hejuru. No, rindira Imana ikurondera ikibanza cyo kugushira hejuru. Imana ni izo gushira hejuru. Imana ni izo gucisha mu bandi bantu benshi ikakuronkera ikibanza. Ico wirondereye kizokugora kugumana, kuko bizosaba ingufu zawe kugira ugumane ico wirondereye. Accept to be taught. Emera kwigishwa mu izina rya Yesu Kristo. Nta muntu arengerana kwigishwa no kugeza mu busaza bwawe. Uzobe wicara ku gatebe n'agakoni kawe, kuko amaso yawe azoba akiri mazima, wugurura agatabo wisomera mu izina rya Yesu Kristo. Kubera iki? You are a teachable spirit. Uri mpemu ishobora kwigishwa mu izina rya Yesu Kristo.
n'abakobwa bangahe bariko barasambura ingo zabo, n'abakungu bangahe bariko barasambura ingo zabo, kuko vyanse ko ashobora kwicara munsi y'umuntu afise experience akamwigisha akamubwira ati ibi bintu bigenda gutya. Glory to God. N'abantu bangahe uyu munsi ikibazo bafise atari c'ubumenyi, atari c'amahera, ari ikibazo cyo kutabwirwa, kuba intumva. Glory to God. Let me say something. Ibi ndiko ndababwira aya majambo aciye bugufi, ndiko ndababwira muri kino kibanza arimo ubuzima. Yaba mwari muzi ko hari umuntu uno munsi amahera adafise icyo asigura ku buzima bwiwe, kuko vyanse ko atahura ico ndiko ndavuga uyu munsi kuwa Mungu. Vyanse ko atahura ico ndiko ndavuga uyu munsi. To be in one place. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umwami arakaye ntiwihute kuva imbere yiwe. You understand? Iyo abakomeye barakaye, accept. Cha bugufi. Hamuvuga uti okay. Hari abantu dafise ubushobozi bwo guhindura. Bibiliya itubwira ngo musengere abami n'abashizwe hejuru. Kubera iki mubasengera? Nta jambo mufise kuri bo. Just pray. Mubasengere gusa. But we are in a generation, turi muri generation idashaka kwigishwa. Biratugora kwigishwa. Nta n'umuntu yokuboka kuguhamagara ngo akwigishe kubera iki? You think you know too much. Ndamaze kubona n'abantu baza mu ishengero kubera ubwibone bwinshi bwatunyoshe, akavuga ngo je ngo ntejeje ngo ca ntaha. Kubera kwejeje ucutaha wihuta ni sawa, ufise ibintu byo gukora ni sawa. Ntejeje ca ntaha kubera iki? Sinshaka kuza ndaramukanya n'abantu ngo mu ishengero bazohava bamenyera, ngo sinshaka ko abantu bamenyera mu ishengero, bo hava bamenyera. Je sinkunda abantu bamenyera. Chabugufi wa murushwa we shika kunyundo zuki. Kumbure ingazi y'ubuzima bwawe yari ihagaze mu muntu muza kuramukanya uyu munsi. Reka ndababwira ikintu kimwe. Murabona ukuntu mwicaye ngaha? Murabona iki gitigiri kiri ngaha? Murabona ukuntu mwicaye ngaha? Ku Mana irazi ko ata kintu na kimwe worondera kitari mu muntu ari ngaha. Ariko ubaramukije bohava bagucafuza, sivyo? Ugendana ka desinfectant, bohava ucafura. Turacafuye, turamukanije, turacafuzanya. Mugabo munsi wagwaye ngo je sinabura igituma ngo bataza kundaba, kandi wihuta gutaha udashaka kumenyerana. Erega bari kuza kukuraba nibajya wanse ko mumenyerana, nta mimenyerano ukeneye. Ubundi babwira ikintu kimwe, hari ahantu umuntu agera amahera adashobora gukora. Nicyo gituma igihe cyose Imana igushize hejuru iguha ubwenge bwo kubana n'abantu, iguha ubwenge bwo kubana n'abantu. Haleluya. Utaba muri quartier umenga urakamana kasizwe hejuru, ururuka. Na Kristo yarururutse kugira ashobore gukiza. Ntushobora gukiza abantu tururutse. Paulo niwe avuga ikintu gikomeye, akavuga ngo ndi mu Bayuda nsika umuyuda, ndi mu Bagiriki nsika umugiriki. Abantu baragomba kumva yuko eswe muri rino rugezo rw'iwanje urantahura, uratahura buno bukene, uratahura ahantu mbaye, uratahura yuko dushobora kuba turya rimwe ku munsi. Do you understand? Hamuvuga ati ndabitahura. Ignorance. Glory to God. Imana idufashe mu izina rya Yesu Kristo. Nta butunzi bungana n'umugisha Imana ishira mu bantu. Praise God. Nimba bishoboka, ibidashoboka ntibishoboka nyene. Muga nimba bishoboka ubane amahoro n'abantu bose. Nimba bishoboka, live in peace with people. Ntiwemere gutsitara ku bintu bidafashe. You see, umwana w'umuntu n'igitangaza Imana yashize ngaha muri nose. Bisigura ko umuntu arashobora kugutsitaza uyu munsi ari we muntu Imana yateguye ko azogufata ukuboko akagusikana ku Imana yavuze, akaba ari watangura kugutsitaza ukinjira mu ishengero. Haleluya. Injua, komera. Ndakunda abagenzi banje bavuga ati komera. Komera. Singa imizi muri Kristo Yesu. Haleluya. Glory to God. Utahure yuko inzahabu irashobora kuba iri mu vyondo, mugabo iracari inzahabu. Abantu mubona na ma envelope, hari igihe usanga iki envelope ari
abantu bamaze kugira mariage murabizi. You don't understand. There are mysteries. Hari ibitangaza by'abantu bagize mariage. Hari envelope umuntu ashobora, hari amakado ava ngaha agashika aha. Aho umuntu avuga ati iki giteleviziyo zenzo gishira he. Hallelujah. Utarana yuguru uco tangura gutuma allonge. Ati ni kinini ba ikiri hano. Washikayo ugasanga ni gisokozo. Hallelujah. Kandi uwo muntu nta rubanza bomukira kuko yatanze icyo yari yumva mu mutima wiwe. Kugira ngo ababwire yuko ntimurabe ibiri inyuma ni iby'akanya gato, ariko ibiri indani mu mutima ni iby'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Ni iby'ibihe bidashira mu izina rya Yesu Kristo. Muratahura icyo ndiko ndavuga? Uko bimeze hanze ntacyo bitubwira, mugabo indani. Glory to God. Stay in one place. Ntiwihute kuvayo. Igihe wumva imiyaga iriko irahuhuta ikubwira ati ntibikunda kubaho hano, banza usenga Imana, ubatse Imana, harageze ko mvayo. Kuko uvuyeyo hatari bwagere kuvayo, nanka ko Imana izohagusubiza ufise ibimaramare bidakunda yuko. You understand? Iyo dukoseje mu vyerekeye no kuguma mu kibanza kimwe, Imana ntiyanka ko tugenda. Imana ntiyanse ko Yona agenda. Mugabo Yona agiye yagize ibibazo, ateza n'ibibazo. Abantu bari mu kibanza kitari ciwawe baritera ibibazo bakabitera n'abandi, kuko you are not in your place. Ikimana yakoze n'igiki kubera imukunda, yarungitse ifi iramumira mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Imana iduhe buno bwenge mu izina rya Yesu Kristo. Mukomera amashi menshi umwami mwiza. Iyi niryo jambo nobatekerera, mugire umutima umwe wari muri Kristo Yesu. Have that heart. Muhungu umukobwa ugize mariage, ukabona urugo rwawe ni rwiza cyane, rwuzuye amahoro, rwuzuye umugisha, ntutwenga abandi batameze nk'uko kwiwawe. Bless. Hezagira mu izina rya Yesu Kristo. Imana hezagira ibikorwa by'amaboko yawe, ukabona uyundi muntu ariko aranigana, ariko akoresha ingufu nyinshi kugira ngo atangure. Bless. Igituma Imana hezagira abantu no kugira ngo ivyabagoye bashobore korosha inzira y'abandi bazoca mu nzira nk'iyo baciyemo. Agasanga uko wababaye ariko abantu bakibabara kugira baronke nk'ivyo ufise, hari icyo utatahuye, suko vyategerezwa kumera mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God. Muhungu umukobwa ugize mariage, ukabona ntufise ivyo abandi bafise, bumbwa n'ivyo ufise mu izina rya Yesu Kristo. Usenga Imana uyibwira ati ibiganza vyanje birahezagiye. Emera wicare mu isoko, emera wicara ahantu kanaka, emera ico kintu Imana yaguhaye ugisire hanze, uvuga ati ibije n'ivyo ndandaza, nzotera imbere mu izina rya Yesu Kristo. Imana yawe ntizosuzugurwa. Murabe ikintu kimwe, abantu bose barahicubahiro umuntu w'umukozi, naho yoba afise biki agasanga ari umukozi, there is a respect. May God help us. Imana idufashe mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Mu bagenzi mufise, Imana ibaha abagenzi bakomeye cyane bari hejuru abandi, mugabo Imana inabahezagiza abandi bagenzi muri ku rugezo rumwe. You understand? Abo muri ku rugezo rumwe n'abantu mukarishanya, umubwira ati je ibi bintu vyagenze gutya, ati jewe ico niyumvira niki, murakarishanya. Abami ntacu ufise ubaha, abami nabo wakirirako, ariko bo mungana. Bibiri ivuga ngo nkuko icuma gikarisha ikindi, abo bagenzura bakeneye. Iyo komino turayikeneye. Ugire n'abandi bantu bari munsi yawe bakubona nk'umwami. Hallelujah. Nta muntu numwe muri mwebwe ata muntu amuraba akavuga ati ujya n'umwami frère. Naho buri kurasuzugura ivyo uri kurabamo, hari umuntu akuraba akavuga ati this is blessing. Atakubwira ngo ngurya ngo warahejeje, keze kure. Hallelujah. Umunsi muzoduga ruguru usanga ico kintu bakora mw'indani citwa telefone, nobody has it. Ibize biguye kwishira hejuru. Learn to be humble. Bless. Ugira umutima umwe wari muri Kristo Yesu.
Bless. Bless. Imana iduha umutima uri kure yo kwigereranya. Hari abantu vyanse ko batangura kuko ingorane bafise yonyene no kwigereranya n'abandi. Vyaranse ko batangura. You understand, Apostle? Imana yaramuhaye ikintu cyo gukora. Mugabo amaze kubona, reka ndabwira ikintu kimwe. Turi muri generation ikomeye. Turi muri generation ifise ubwenge bwinshi. Turi muri generation bakomeye, they are mighty men, mighty women. Turi muri generation harimo excellence nini ya cyane ku buryo wiyumviriye gutangura umenga birateye ubwoba. Ni nka umenga umuntu wese agomba atangure yaracerewe kubera turi muri generation itera imbere ku munsi ku munsi. Ariko ivyo ntibikagutera ubwoba, because igihe cyose utanguye agasanga Imana ariyo alpha, agasanga ari Imana mutanguranye, wame wibuka akarorero nabahaye ngaha, uwanyuma niwe yabaye uwa mbere. Don't be afraid. Dukomera amashyi menshi umwami mw'izina rya Yesu Kristo. Novuga vyinshi ariko nibaza ko mwataho ico nariko ndavuga. Ni bande bataho ico nariko ndavuga? Iga kuguma mu kibanza kimwe hataragera kuvayo, gumayo mw'izina rya Yesu Kristo. Kubera iki? Ukiri muri ico kibanza Imana irakwigisha kwihangana, hama Imana iraguha instruction ziyo ugomba kuja kugira ngo niwatangura kwiruka. Glory to God. Utanguye kwiruka uzogira umuvuduko mugabo ufise precision. Glory to God. Hallelujah. Mwiyumvira ikintu kimwe, yaba umuntu wese yavuka azi yazoja aho kanumura gatahura, yaba umuntu wese, yaba twese nko ku myaka 13 umuntu wese yarazi igicapo gikwiriye cicakwiye kuba, tuba tugeze he? Ariko iminsi yo kutamenya Imana yarayirengagije mu izina rya Yesu Kristo. Ntacyo bitwaye naho bimenya ku myaka 50, ku myaka 60 uracafise umuvuduko. Ivyo abandi bamaze imyaka 60 bariko barakora, Imana irashobora kubizana mu myaka 2 yonyene. Imana ntifise ikibazo c'umwanya. Abantu barashobora kugusiga imyaka 10, Imana ikabagusumbisa mu kwezi kumwe, because you learned how to stay. None mwumva hari impamvu yo kwikengera, yo kwisuzugura? Mwumva hari impamvu yo kuvuga ngo je vraiment ngo numva umenga ngo ntaho ndiko ndaja? Birashoboka ko ufise uri kuraja, mugabe iryo jambo rivuze urahavye iruhande yawe ukaraba naka kwavuga ati je numva taho ndiko ndaja. Urafise aho uri kuraja, bareke biruke, bariko biruka kumbure kuko bamaze kumenya bariko baraja. Hari ubuntu numva ashaka gusengera muri kino kibanza, ndifuza ko buno buntu mubugira ico twita the last born. Hallelujah. Ico twita umugisha w'abana b'abahererezi. Ico Paul avuga ngo navutse inyuma y'igihe, I was born out of time. Navutse abandi bose baramaze kubona Yesu, mugani we yabaye rurangiranwa mu ntumwa. Bose bari baramaze kubona Yesu, baragendanye na Yesu, baramukozeko, baravuganye, ariko uyu muntu aravutse ubwa kabiri ntiyigeze abona ivyo bintu vyose. Glory to God. Hallelujah. Abandi bavutse mu rugo iwabo vyose bimeze neza, kandi ntibisigura yuko abo bimeze neza Imana itazobakoresha, nabo nyene Imana izobakoresha. Mugabe Imana igomba kukubwira yuko ntibisaba kuba wavukiye ahantu ibiyiko n'amafurusete abari inzahabu kugira ngo igushikane kure. Hari ico twita the last born blessing. Abantu bavutse inyuma y'umwanya, abantu batangwe kubikora inyuma y'umwanya, hamwe kina bitangura abantu bakora bakavuga ati yo uri kuri besasa, niho gitangura, yo niho kigira mariage, yo niho gitangura udana, niho hey be very careful. Iyo mbonye abo let me say something, ndavyumva mu mpemo yanje, hari abantu bagomba bakira ubwo buntu mu izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Bisa naho umenga ugomba utangure kwiga ivyo abantu barenganye kera, ugaca wumva umenga urafise isoni zo kuvyiga. No. Siruka umwete ubandanye. Hari ico twita umugisha w'abantu bahezagiwe inyuma y'igihe. Vyari vyararenze igihe, na Sara vyari vyararenze igihe, tuvyita umugisha w'abana b'abahererezi. Ntacyo abantu bakiciteze.
ba bantu bavuga bati imyaka yakujanye, ibintu byose byapfuye, igihugu urimwo sinzi ngene kimeze, umuryango wawe sinzi ngene bitonze, nta kintu na kimwe kiri mu rutonde rwa no. Paul avuga ngo I was one born out of Judah. Navutse inyuma y'abandi. Natanguye kubikora abandi bose bimaze mu imyaka. Kumbura nico gituma batanamutahura aka kana kaje hehe. Niho ugitanguraga mwana. Rero ndakubwira ikintu kimwe. Abo bakwita mwana ni byiza ko bakwita mwana, ariko babwira ati je niho nkitangura, ni mu makanya gatoyi, jewe n'Imana yanje tuzokora iby'ubuhizi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Niho ugitangura kuririmba, nta n'indirimbo nimwe urasohora, uri entouré, ukikujwe n'abantu bagiye kuri YouTube bagakorora bakagira ati haba hagiye ko views umuriyoni, nawe niho ugitangura ubona views zitanu ni bande, n'abana 3 muvukana n'abakozi 2 bo muhira watijije telefone. Bacuvuga ati none jewe ibintu bizogenda gute? Najua Bwana ametengeneza njia, ametengeneza njia ya maisha yangu. Imana irazi ngene izobicisha mu nzira, Imana irazi ngene izobitondeka, Imana irazi ngene izoguhagurutsa. Ivyo wita ngo ni bito, Imana igomba iyo ntahe nyene. Ivyo vyondo nivyo Imana ikeneye, izo mpuzu zitabuse nivyo Imana ikeneye. Uwo muntu atagira izina, uwo mwana yatawe n'abavyeyi, uwo mwana yaraye mwibarabara, niwe Imana ikeneye nyene kugira imubwira ati haguruka nk'uko inkomezi zawe zingana. Stay in your place. Shalaba karadiasika chalaba. Ubwo buntu bwakire mu izina rya Yesu. Ndakwifuriza ko ubwo buntu bwakira. Naho utanga urucerewe, n'ubuntu bw'abantu bacerewe, n'ubuntu bw'abantu menga umwanya nturi kumwe nawe. Imana igukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Glory to God. Something is happening. Kandi Imana iriko iratanga ubwo buntu mu izina rya Yesu Kristo. Namamukiza nauma mwami n'umutima uzuye amashimwe, aho vyagiye ku ntebe yawe guhimbaza naya mashi. Namamukiza namamwa n'umutima uzuye amashimwe, aho vyagiye ku ntebe yawe nuhimbaza naya mashi. Nunamye imbere zanye ibimazi bimota neza, ndabigushikaniye urabibereye. Nunamye imbere y'inganji yawe, zanye ibimazi bimota neza, ndabigushikaniye urabibereye. Namamukiza namamwami n'umutima wuzuye amashimwe, aho vyagiye ku ntebe yawe naya mashimwe. Namamukiza namamwami n'umutima wuzuye amashimwe, aho vyagiye ku ntebe yawe guhimbaza naya mashimwe. Nzunamye imbere y'inganji yawe, zanye ibimazi bimota neza, ndabigushikaniye urabibereye. Nzunamye imbere y'inganji yawe,
zanye ibimazi bimota neza ndabigushikaniye urabibereye nama mukiza nama mwami. Hari uburyohe Imana isuka ku muntu yibaza ko yacerewe, ku muntu yibaza ko atagisigaye. Ubwo bumoti Imana ibugusuke ko mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ubwira Imana muri kino gitondo, nimba ari ikibanza wategerezwa kugumamo ukigumemo mu izina rya Yesu Kristo. Ubwira Imana muri kino gitondo iguha ubwo buntu bw'abana b'abakererezi, abantu bumva umenga baracerewe, abantu bumva umenga batanguye bose baramaze kugenda, imyaka yarabajanye, igihugu nacyo kikibabwiye, umuryango byose byarapfuye, n'urudavagi gusa rw'ibintu bitagira urutonde. God is putting order. Urakoze mwamuye. Reka nagusabe uri muri kino kibanza utari bwakira umwami Yesu, utari bwafata ingingo yo gukurikira Kristo mu nzira y'umusaraba, uduze ikiganza cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Aho uri hose uduze ikiganza cyawe mu minota ibiri gusa, mu minota ibiri. Uwadugije yegera ngaho imbere mu izina rya Yesu Kristo. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Uyundi wese asigaye, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Uri muri kino kibanza wifuza kwakira agakiza, duze ikiganza cyawe byonyene. Wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wa kuheshimiwa, ni wewe. Egera muri ubwo buto bwawe nyene Imana igukoreshe mu izina rya Yesu Kristo. Uyundi wese yifuza kwakira umwami Yesu, egera atabwoba, intebe y'ubuntu n'imbabazi. Ikibanza cya mbere cyo kugumamo ni ikibanza cyitwa Kristo Yesu. Abo Imana yamuhaye abafise mu kiganza na kimwe kimwe gishobora kuba munyako. Aho uri hose wegere bisa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Imbere yuko tubasengera, reka nsabe nimba hari umuntu muri kino kibanza avyumva mu mutima yuko inzamba ivuze atojana n'abera atarakira umwami Yesu, aduze ikiganza yegere ngaho imbere mu izina rya Yesu Kristo. Iyo muntu aze mu izina rya Yesu Kristo, aho wicaye wegera atabwoba mu izina rya Yesu Kristo. Ni haba hariho n'uyundi yegera atabwoba. Hallelujah. Mama Livia, ngo bakiriza umwami Yesu mu izina rya Yesu. Abandi dusige tuduze ibiganza tubasenge. Mugomba mwakira ingabire mwegerana. Imifundi gitare, gitare, gitare
nubatse Gitare, nubatseko tubakomera amashi menshi. Haleluya. Baca bagaruka basigare mu nyigisho gatoyi gusa. Mana ishimwe cyane. Ndasenga natura yuko muri nondwe imizina ya Yesu Kristo mukiva ngaha Imana ibaronkera ikibanza ciza cyo kuba mu mizina ya Yesu Kristo. Aho wari uri wumva ufise ikibazo cyo kugasara, wumva ufise ikibazo cyo kwaguka, Imana yagura inzira zawe zo kwaguka mu izina ya Yesu Kristo. Abagufata ukuboko babe benshi mu izina ya Yesu Kristo, kandi nawe abufashe ukuboko ntibatembe hasi mu izina ya Yesu. Aho ugiye uhatwara umugisha mu izina ya Yesu Kristo. Abuhezagiye bahezagirwe, abuhariye baharigwe mu izina ya Yesu Kristo. Icyatumye kumbura Imana igushyira hejuru mu kibanza urimo uyu munsi kwari kugira ngo igihe kigeze nkaho iki kigeze uzucika ivyizigiro by'abantu benshi bariko baratakaza akanovera kakazuza. Imana ikoresha ivyo yaguhaye byose mu gutanga ivyizigiro mu izina ya Yesu. Umuryango wawe aho amaraso yawe ava akagera muze mushinga intare yuko icyo Imana yakoze cyafatanye n'umuryango wanyu wose mu izina ya Yesu Kristo. Ibyo amaboko yanyu yakoze ko byunguke mu izina ya Yesu Kristo. Mu ndimiro zanyu mubona umugisha usesekaye, ibigega vyanyu vyuzure mu izina ya Yesu Kristo. Ntimwigere mukihanirwa mu izina ya Yesu Kristo. Mwebwe n'uruvyaro rwanyu ntimwigere mukihanirwa. Dawidi avuga ngo nari muto none ndakuze sinigeze mbona umugororotsi yahebwe canke uruvyaro rwe rusegerereza. Ntuzosegerereza mu izina ya Yesu Kristo, n'uruvyaro rwe ntiruzosegerereza. Ariko biranashoboka ko Imana izoguha ivyo kugaburira no gufasha abasegerereza mu izina ya Yesu Kristo. Imana igutsikisha umugisha aho ugiye hose, mu kazi kawe, mu muryango wawe. Ntihagire umuntu agutwenga kuko ari ku rugezo ruri hejuru y'uguriko. Mu izina ya Yesu Kristo Imana itanga ubuntu bwose, irazi ko mu gihe gikwiye nawe izogushyira hejuru. Tekana mu mutima, kumbure ntiwacerewe, ni igihe cyo kurindira kiriko kirakura. Imana iguha inkomezi, ikubadike aho utegerezwa kuba, kandi wama ivyamwa vyinshi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.